twahisemwo kwitura amasentare mpuzamakungu kuri ico caha gifatiye ku gitsina kubera amasentare yo mu Burundi usanga adafise ukwigenga, usanga akoreshwa mu gufata no guhohotera abo bose batavuga rumwe na leta, yaba bari mu migambwe itavuga rumwe na leta canke abari mu mashira hamwe basanzwe baharanira agateka kazi na muntu, ugasanga ubwo butungane bwisunga kuri ivyo gusa gufatira abantu busa bakabapfungira ubusa kubera baba babangamiye leta mu kudoma ko ibitagenda neza. Rero tubona amadosiye menshi yari yarashingishijwe afatiye kuri ivyo vyitwa violence basée sur le genre, afatiye kwihohoterwa rifatiye ku gitsina, atagize intambwe nini mu kugira hafatwe nabo bose babikoze. Dusanga bari no mu nzego za leta canke bari mu bantu basanga bari mu barezi barera abantu, ugasanga aribo bakora ivyo bintu. Duca duhitamwo rero kwisunga amasentare mpuzamakungu kubera atabwigenge tubona mu masentare ari mu Burundi. Leta itegerezwa gukingira abanyagihugu bayo kuri ivyo vyaha vyose vy'agahomerabunwa na cane cane ico caha gifatiye ku gitsina. Leta rero nugo ruhari bifise, urundi ruhari bifise nugo gukurikirana abo babikoze kugira bahano. Ariko ikibabaje nuko usanga abo babikoze badahanwa, ugasanga baridegemvya bagiye kugira imyumvikana arivyo twita arrangement amiable n'abakorewe ico caha. Ni ibintu rero tunegura cane, ariko leta yari ifise amabwirizwa yo mpejeje kuvuga yo gukingira umunyagihugu wese kuri ivyo vyaha no gukurikirana ababikoze kugira intahi ibakubite mu gahanga.